Mwiriwe canke mwaramutse aho muherereye hose, ndaba tubereke tumwe mu tugize telefone umuntu wese atashobora kumenya adacukumbuye. Reka tuje muri parametre, murabibona akamaro kavyo. Akantu tugiye kurabira hamwe n'akantu bitwa accessibility, kagusomera amatext cankwe ifoto ivyanditseyo, ego canke ikintu cose uselectionye kakigusomera. Reka tuje muri parametre rero, tugishitse muri parametre tuca twandikako muri recherche accessibility, hama ugaca urondeza hama bimaze kuza uca ufyonda kuri menu accessibility. Uhejeje gufyonda kuri menu accessibility baca baduha ipaje y'ibintu vyose, uca ufyonda kwaha ha kane handitseko sélectionner pour écouter. Uhejeje kuhafyonda ca bakwereka condition z'ukugene ushobora kugakoresha. Nibi bimeze nk'ibintu bitabona nivyo condition y'ukugene babikoresha. Handitse ngo lorsque le service sélectionné pour écouter est activé, vous pouvez appuyer sur les éléments affichés à l'écran pour en obtenir une discussion vocale. Bashatse kutubwira ko kugira ngo dukoreshe iyi service selection turiko turakoresha accessibility, mu gihe rero yuguruye turashobora guselectiona, turashobora gufyonda ku kintu cafishije kuri ecran kugira ngo twumve ijwi y'uwudusigurira. Niko bashatse kutubwira, baca batubwira ati comment utiliser sélectionner pour écouter. Ni gute rero dushobora kuyikoresha? Lancer sélectionner pour écouter, ensuite umanza kuyifyonda ku bwa mbere, hama ubwa kabiri ugaca ugira ico bita appuyer sur un élément de l'écran comme du texte ou une image. Wamaze kuyifyondako baca bakubwira yuko uca ufyonda ku kintu ukeneye gusomera, cankwe ifoto cankwe text ukayiselectiona kugira ngo iyi service ishobore kugufasha mu gusoma. Hama irya kabiri baca bakubwira ati pour sélectionner plusieurs éléments, faites glisser votre doigt sur l'écran. Kugira uselekshoni uhera hejuru ukagirisa uja à droite, hama ukamanura. Nivyo bashatse kutubwira yuko ugirisa urutoke rwawe kuri ecran kugeza aho ukeneye guselekshonera, kugeza aho ugeza nyene guselekshona ikintu cawe. Hama irya gatatu baca batubwira pour écouter une discussion de tous les éléments à l'écran, appuyez sur le bouton de lecture. Rero kugira ngo wumvirize ivyo onye biza kuvugwa, vy'ivyo wamaze guselekshona kuri ecran, uca ufyonda kw'iyo buto baguhaye, hama ugaca wumviriza ivyo bakubwira bagusomera. Hama ubwa nyuma sélectionner du texte apparaissant dans le viseur de l'appareil photo. Uca rero ugira iki? Uselekshona text dans le viseur de l'appareil photo.
niho uca uyiselekishonera kuri appareil photo, ivyamaze guselekishona vyose ica ivyankadra, hama igaca itangura gusoma ifise limite aho iza irageza, nivyo baba bashatse kuvuga. Hama rero je reka dukurikize rero ivyo onye, hama turabe ingene ikora. Ca dufyonda kuri raccourci vers sélectionner pour écouter, uca uyifyondako, uyifyonzeko baca bakwereka ibinye biri mu makondisiyo amwe twamaze gusoma, uca ugira autorize. Ugize autorize uca ugira aha musi j'ai compris ko bamaze kubitahura, hama baca baduha ya buto yacu iguma yaparesa aho uja hose uguma uyibona kugira ngo ize iragufasha. Reka dusubire inyuma rero turabe exemple. Bashobora kuja kuri Google, nk'ikintu nohiga kuri Google nka texte quelconque, ushobora kuba ikintu icarico cose, hama ugaselekishona kumwe batubwira. Mu guselekishona texte batubwira ati ko ari glisse le droit sur l'écran, umaza kwanza gufyonda kuri iyi buto yacu, uyifyonzeko aha musi uca ubona ko ica izana akantu kameze nka video ugomba yugururwe. Rero uhejeje kuyibona ngaha yaparesheje, yamaze kuboneka ngaha musi, uca uza rero guselekishona texte bivanye naho ushaka ihere. Je nshatse ko ihera ngaha kuri Anthony Joshua, nca mpera aha nyene nkaselekishona manuka kugeza aho nshatse, nca ndekura. Ndekuye rero ica itangura kunsomera. Bivana rero n'ingene wasoma. Mwabonye ko yagejeje hamwe nyene, naheza nageza guselekishona, nuko imeze rero. Urashobora rero guselekishona kandi dufate nk'ikintu kimwe wafyonda kuri mugaca ugifyondako. Uko nuko ivyo waselekishonye nivyo bisomera. Ashoboye kubivamwo rero,